Umu-influenceur cyangwa umu-influenceuse nawe ushaka kuba umu-influencer ni umuntu ashobora kuba afise iryo jambo ashobora kuvuga abantu bakamwumviriza uravyumva cyangwa ashobora kuvuga ikintu ugasanga ari abantu barashobora kunyumviza bakagikora kubera ko ntakivuze hari aba-influencer negative n'aba-influencer positive je ndafise confidence irenze urabibona je ndiyemera sana umubebe sinomuzana nariko muzana gute none hari umuziki hari ingoma nyinshi umwana wanje ivyo ntarabimenyera yego niyo mpamvu ntamuzanye ivyo namusi birenze gute tubwire nyine l'année passée wa mbere bamuhaye miliyoni 3 yego namusi ni 10 millions abavyeyi barabizi umaze kuvyara hari ibindi bintu wunguka ya rero urumva sinobidondagura byose ngo ndabivemo ni zinera yagirijwe gutegwa inda nakara bye ivyo nitubirimwo tora micro ya barampamagaye bafashe ku ngufu umwana jina oya zinera araze kutwishyura araze kwemera ko yafashe ku ngufu umwana nkuko babivuga ariko turaza gusubira turayaka ndi umunyamugisha mu bisanzwe hama kandi umwana hakiriko yakuriye mu buzima buzigoye uyu munsi akaba ari igihe ciwe ndabishimira Imana. Hello everybody, j'espère que vous allez très bien. C'est Cody de Bra kamuri kumwe kuri micro neza na neza ni Agatec TV aho twishikiye neza na neza mu bibanza bigira bitangemo ubushimwe n'ubushimwe butangwa buri mwaka bwa Irebe Best Influencer bwa teguwe n'abasanzwe bakora muri radio Irebe FM. Ndazi yuko abantu benshi muza kuryoherwa, ndazi yuko uzogenda tubereka aba star abayitavye rino higanwa aba influencer n'aba influenceuse bashoboye kuba bigenza neza maze bakwa partenaire ndetse bakanashika no muri finale kuri uno munsi akaba ariho baza gutanga iyo novuga trofe y'amahera angana ni miliyoni 10 nakayabi ku mafaranga guys mu gihe l'année passée bari batanze amafaranga agera ku miliyoni 3 nagenda kubwire ngo uno munsi yarapfumunye kuko habatanga amafaranga yabahora batanga bongera ko imiliyoni zigera ku rero muzo kumeza kubana natwe ndazi yuko uzagumeza kugira ngo tubahe bishasha byose biza kuri hari. Ciao ciao. Yesu bakunzi ba Agatec TV ndibaza ko mubibona kuri kamera dufise Ozi irakoze kuva muri Silent Vibe. Yes, tangure tukuramutsa cyane. Hi. Meze neza. Ego, namwe sawa. Uri bamwe mu bitavye ibirori byo gutanga amafaranga cyangwa gashimwe muri Irebe Best Influencer. Ibi bintu wowe bifata gute? Nike kintu ubona yuko ciyongereye ko par rapport yandi mahiganwa ndazi ko warosanzwe yitaho. Bon, icambere kunda yibona ni evenement yaje guha agaci aba influencer kubera ko ava babafata nk'abantu nyene baratumetsa akazi barinze haba competition bagenewe ikintu ciza cyo kubaduza cyo kubaha niyo respect hama uko yameliore niratwa bivuga maze kuvaye kuko sindinjira ndabe ko edition ya mbere ni kabiri dans différence hari kuko edition ya mbere nari ntari waruvuze yuko ubwa mbere babifata nk'ivyo kwiryohera ariko no munsi araba competition bakabahana kana mbega ku bantu batahura influencer mu Kirundi ushobora kubabwira ko ari umuntu akora ibiki umu-influenceur cyangwa umu-influenceuse nawe ushaka kuba umu-influencer ni umuntu ashobora kuba afise iryo jambo ashobora kuvuga abantu bakamwumviriza uravyumva cyangwa ashobora kuvuga ikintu ugasanga ari abantu barashobora kunyumviza bakagikora kubera ko ntakivuze hari aba-influencer negative n'aba-influencer positive uvuze aba-influencer negative n'aba-influencer positivement cyo tutahura iki mu ma message batanga ni kubera ko abantu baratandukanye sivyo hariho abantu muri bakunda ibintu vyiza n'abantu muri bakunda ibintu bibi rero ko hari abantu bakunda ibintu bibi hari ababaje imbere bagakwega abandi kubakurikira mba hari aba influencer babo hakaba n'abandi bantu bakora ibintu vyiza bakunda ibintu vyiza rero hari abantu bakora ibintu vyiza bakwega abandi mu gukora ibintu vyiza hari aba influencer negative na influencer positive kwa ko nisi turimo ni kwimeza hari abantu beza n'abantu babi umva usaba hari abantu beza abantu babi n'influence yacu birimo. Urakoze cyane Ozirakoze amakuru dufise atara y'ubutasi amakuru y'ukuri nuko Irebe Best Influencer bahora batanga miliyoni zigera kuri 3 ariko uno munsi bakaba badugije zikaba 10 bega urakumva ko kame genda biduga twese duze kuba aba influencer why Merudandazo not bien sûr nukuri je nabaze ko noshimira d'abord wa nyene imbono gast kuba yaravyumviriye kuko ho baha abandi nkawe bakubikora
babikora nka Jean mwaka ho aba influencer benshi kandi bari positive parce que nta muntu wazotsinda afite influence negative nta ntibizokunda urumva ko ikintu ciza gituma abantu bamenya inzira nzashobora gucamwo mugabo kandi urumva ko nawe nyene yabishizemo umutima ko basanzwe ko amafaranga menshi yunguka ku buryo bakora bino bintu mugabo n'umutima wo gushobora gufasha abo bantu no gushobora kubaha ijambo surtout muri societe yacu no we uri mu bitavye iryo higa kandi turabizi kuri umu influenceuse ufite ikinyamakuru uratumira abantu mutwenga mukaririmba twibaze ko n'ivyo birimo boba uri muri bamwe mu bitabiriye ivyo birori kubera iki we n'umu influenceuse dimwo si bose bagitabiriye mugabo kuba ntaragitabiriye ntibivuze ko nabashigikiye ko barabona ko nabijemo okay kubera ko birasoboka jewe nibaza ko ari ngo ndabarenze oya vraiment nuko vyamabiba bana ndiyo kipe ndi mu bintu nk'igihumbi n'ijana murazi zari zatubaye ko muri minsi ibintu navyo ni isaba kuyiha umwanya uyiha ibintu attention nyinshi kubiposta kugira abantu mu ntore kuja mu activité yabo jewe vyamabishika ndi mu bintu vyinshi bitashaka kunyemerera kuronka umwanya nuko wavuze ko hariho abantu benshi baba bafite amafaranga mugabo ugasanga ntavyo bagiyemwo nta dufatiye nko yandi mahiga nka isanganiro award usanga ariko aratanga ubushimwe butangana n'izi dimiri ariko uno munsi Auguste yabiteguye turabona amafaranga ni menshi n'umushimwe mbega n'ikihe kintu nk'abarundi botahura na cyane mu gusponsoriza muri urugwaruka rukoresha zino mvuga ngo rukana bumenyi cyane ikintu botahura nuko Burundi bwejo ni twebwe Burundi bwejo ni mwebwe urumva uwemvesije muri Burundi bwejo ntubutakaje kuko hari ahantu bubitse hunguka surtout mu gihe mu bikoze ufite motivation nziza ko motivation ndazi ya Auguste niyo kugira ngo ashobore gushigikira urwaruka kandi uburyo ba influencer abantu badasanzwe urunze ubona umuntu afise abantu 10,000 avuga bakaza bakaraba ibintu yavuze si umuntu asanga umuntu wo gushama ingufu kugira ngo ejo ntaba ari wa muntu aza guhubisha abandi kora ko bamushize ku ruhande rero urumva ko abantu abanyemafaranga abanyene inoti bazizane kugira ngo bemvese muri aba influencer ejo nabo bagira ijambo kuko udafise inzara we influencer positivement no kurokoze wozi mbega muri aba ubona bashoboye gushika mu gice cyanyuma arico finale yayirebe best influencer no uhe kuri wewe uha amahirwe menshi kuruta abandi oya jeje ntavyo noshobora kwera ko bose ndabafana vraiment bose ndabafana kwe reka rero tugushimire cyane murakoze kuraba after wamaze kubona result merci murakoze cyane my god tora mikro yamutse abakunzi ba Yaga Tech TV bakunzi ba Yaga Tech TV nibaza ko mubibona Jinera yamaze kuba yishikira mu kibanza kigiye gutangirwamo ubushimwe bwa irebe best influencer nyuma yo kuva muri Superbat Sakara na Superbat zirayoye nako niyavuye zirayoye kuko yararosuka Jinera tutavo tukuramutsa cyane ndakuramukije cyane nanje by the way waberewe merci urakoze amaso umubebe sinomuzana nayo muzana gute none hari umuziki hari ingoma nyinshi umwana wanje ivyo ntarabimenyera niyo mpamvu ntamuzanye ubona yuko ufise amahirwe ngana gute kuri uno munsi inyuma yo gusezererwa muri Sukara na Superbat areka kuvuga ko kantu nakuntu nakumwoseze banzurindi nakuntu nakumwoseze kugatana certificat zo nibiki warayitaye erga narayitanye ahubwo naho bimeze gute ubona ufise amahirwe ngana gute gutahukana kano kashimwe narijya twumvise ibintu bitoroshe ibintu biri ku rundi rwego ibintu birakomeye cyane so jewe kuri jewe kwako numvanye en fait je ndafise confidence irenze urabibona je ndiyemera sana urumva rero that's your confidence ari make nuko nashobora kuvuga ngo ni percentage zinizi kandi confidence amahirwe atari make rero urumva leo mafu twaje tunatagasa tuberewe twiyoroheje ibintu vy'amahoteli mwari mubimenyereye ko je mwana ambaye hoteli cameraman arakwerekana guhera hasi araza kumanuka bega zina yivanye n'abantu muri ko murahatana kuri kino gihembo cya Irebe Best Influencer wowe uribona utabona yo kuza guhava utahukana kano gashimwe kuno munsi nakubwiye ko comparing muri ko murakoma en fait nabonye n'ama content creator nabonye bafise fan base yabo donc
ntabyo nzi nabyo nomenya mugabo je nawubwiye yuko I'm the best nsinda natsinda competence ni yose Gina Ginera nihenze ryo umengo rya kabiri witavye rino higana rya kabiri oya en fait abaje mu mwaka uza ntibasubira mu wundi mwaka ejo rero ni rya mbere ariko warabikurikiranye uko vyagiye narabikurikiranye ugerageje kuraba ivyo uno munsi haba mu nteguro ndetse n'ivyo wumvise aza gutanga nirihe tandukaniro rihari ivyo uno munsi birarenze birenze gute tubwire nyine l'année passée wa mbere bamuhaye miliyoni 3 ego uno munsi ni 10 millions 10 millions na award Gina Ginera mbega izo 10 millions maze kuzima akazifata mu ni keki nabona yo cyakora nk'umushinga ko no jewe je nta kintu gishasha gisumba ico nahora nkora nzohora nkora ivyo nahora nkora nimunyitege ko ibindi 10 millions zitahaye kwako siniteze gukora ngo nukwera 10 millions ngo nuko yambaye mu best influence deja ndu best none nzohora nkora ivyo nahora nkora nta kizohinduka naco uzohindura ayo nzohindura maze gufata miliyoni 10 ziwe bigabira kashikashi oya nyene uvuga ati ziri mu gakese rizi wanje nigabire 10 millions 10 millions oya sindagera ngaho gusa harabura gato harabura gato muga uno munsi urashobora kuba uzibona nubwo zogucika urashobora kuba uri muri aziga ndazibona gutya ndazibona gutya your confidence no Gina Ginera uno mwaka twovuga yuko ibikorwa bitabaye byinshi cyane nindakubesha ibikorwa byiki influence ng'abantu ubwa mbere nindakubesha jewe warigeze ubona jewe mpagarika gukora uvovyaye ni vuga umuziki vraiment ni onsa nuhagaritse vraiment nje neza I'm sorry ako nzobandanya tu ako nahagaritse umuziki nakoze ibindi mbega Gina Ginera kwibaruka kw'ikibondo ciwe ca mbere naco byoba byaramwonoreye muri kariyeri yiwe nanakim ahubwo vyanzaniye ibindi bintu vyinshi ntari bwakore vyanzaniye abandi bantu benshi ntari guhura nabo aho kuvyara ni vyiza bro ni keki ndo special ubona mwo kuvyara uvuga ati je Gina Ginera naracungutse kiretse kuronka ikibondo gusa vyinshi abavyeyi barabizi umaze kuvyara ari ibindi bintu wunguka rero urumva sinobidondagura byose ngo ndabivemo ni Gina Ginera yagirijwe gutegwa inda n'akana bye ivyo nitubirimwo tora mikro yawe ivyo navyo novuga umviriza turi muri irebe umviriza bigenda gute turi muri irebe best influencer award okay twaje gutora award twaje kuvuga ivya relation yiwanje urakoze arabizi ko ndinga none koko twahejeje ndagiye barampamagaye wafashe ku ngufu umwana Gina Ginera araze kutwishyura araze kwemera ko yafashe ku ngufu umwana nk'uko babivuga ariko turaza gusubira turayaka Yesu bakunzi ba Yaga Tech TV nko mubibona kuri kamera ni Oscar Fashion kuva murabona ko yambaye neza deja biramusa asanzwe yambika abantu kandi mwayoboye abenshi mutamuzi cyangwa mutaramumenya ni umwe kiri kuyitwa papa no musi kiri kuyarose kontra papa bikugwa gute yo mubona umuhungu wawe ari kararonka ubushime nka burya inyuma yo gutwara umuduga uzivye cyane ni gihe ciwe yego novuga ikubishimira Imana kubera ko wareze bikura yego ndi umunyamugisha mu bisanzwe hama kandi umwana nka Kiriko yakuriye mu buzima buzigoye uyu munsi akaba ari gihe ciwe cyenda bishimira Imana nk'umwe yagize icyo akora kuri kariyeri yiyo hama ndaneze gutembera agiwe ryari yarose umuduga uyu munsi yarose moto twizere yuko n'undi munsi azoronka remorke kubera remorke ni ikintu cyambuka imbibe kagenda kazana ibintu ibi na biriya no kurakoze cyane Oscar Fashion uno munsi tugusanze mu kibanza kiyo kiraberamwo gutanga ubushimwe ko kumu influencer cyangwa influenceuse yigenjeje neza uno mwaka byateguwe na Irebe FM mbega muri kino kibanza kigaragaye mu no munsi kano kantu kabona gute narijya twumvise yuko amafaranga yaduze cyane bavuye ku miliyoni 3 bageze ku miliyoni 10 Oscar Fashion usanzwe uri muri bamwe bakurikiranira impano hafi z'ugwaruka ari nawe wafashije Kiriko akiri urumva birumvikana ibi bintu uko urabona gute aba tegetse cyangwa aba chef bari ko baragereza gufasha ugwaruka ibi bintu byakira gute mu bijanye n'impano
mu myaka yahera byari ibintu bititawe cyane ariko kumva ko umuntu influence abantu ku mbuga ngurukanabumenyi canke ibi na biriya afite icyo aterera mu iterambere ry'igihugu navuga ni byiza cyane hamavuge ni big up cyane kuri Irebe FM yiyumviriye ko kuri aba bantu basanzwe bakora ibintu bitamenyerewe influencer bafite ibyo baterera muri ibi na biriya ku marezo sosio nuvuga ni ibintu by'agaciro cyane ko tumenyereye yuko tumenya abaririmbyi ko baririmba indirimbo yabaye hiti ariko kumva ko ufise impano yindi kubera uriko urakorera kuri rezo sosio hama hari ikintu uriko uraterera mu iterambere ry'igihugu navuga ni icyumviro cyiza kuri Irebe FM kuko numvise n'amafaranga yaraduze cyane n'agafaranga nagatubutse navuga ni abagenda gukora imigambi bagenda bakora imigambi na cyane cyane ko na page ihari ishigikiye bino bintu isanzwe ishigikira impano zo gwaruka muri ibi na biriya mu kwiteza imbere muri rusange kandi rero navuga abajene ntibitinye kubera ko navuga nti uhere kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu mujama wa jene ariko araterera cyane mu iterambere ryo gwaruka hariho n'abandi bagwiza tunga ariko baterera mu iterambere ryo gwaruka kugira ngo nabo bashigikiye yambona kazoza ubona gute nka 2026 tubonye Oscar Fashion Competition jewe imigambi ifite ni myinshi cyane nsanzwe nkunda gushigikira impano zitandukanye mwavuze Kiriku mwavuze ni benshi Kiriku ni uko yateye intambwa afise ahageze asigaye aririmba ngo ahanihe abwira abantu ati none ikidoma nuko nuvuga ni shimwe ahubwo abantu biyumvira ibintu bitandukanye kugira ngo batere mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mu gushikira impano kubera urwakagwishira ufite impano zitandukanye habonetse rero abantu bagenda barashigikira ni byiza cyane muze mutangare naje Oscar Fashion ntanze amawadi mwakoze okay murakoze cyane reka tugushimire cyane bakunzi ba Yagatech TV rero nkuko mwamaze kubibona twamaze kuyishikira reka tubereke ikibanza cyiza cyane nkana muri arena cyateguye kiza kuberamo ivyo birori baza gutangiramo agashimi ko hatahukanye iribe best influencer 2025 mubane natubwira tubereke ingene ibintu byimeze uko byifashe biraboneka neza yuko ari ibintu biteguye neza bitandukanye no mu yindi myaka ugeranije kuraba nibaza murabona yuko yeso abantu bahari barashajije sana kabisa murabona yuko neza ni heza mubane natwe tubereka biko birabera